umviriza uri umurongozi ukifatanya n'abantu ataco bamaze nibo banyamahanga ukifatanya n'abantu b'imburakimazi ubimburakimazi Imana idutabare. Nigeze kumva umuperezida wo muri bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Mana data rugira vyose uri mu ijuru, Mana y'imbabazi n'imbaraga, ndaguhaye icubahiro n'ishimwe bikubereye muri iki gitondo ciza, igitondo c'umugisha utugiriye neza Mwami Imana. Tubyutse duhema umwuka w'abazima, tunejerejwe rero Mwami Imana no kugushimagiza no kugushira hejuru kuko watugiriye neza, kandi nta nari muhengeshanya kutugirira neza uko bukeye nuko bwije. Waranavyivugiye wowe ubwawe kuri umwungere wacu kandi uri umutabazi wacu, uturongorera mu nzira yo kugororoka. Rero turabigushimiye kandi ngushimiye no kuri iri jambo tugiye kuganira. Nyemerera urisige kugira ngo ribere ikimaza baza kuryumva, kugira ngo ribatoze indero nziza kandi ribarere kugira ribashikane ku kugororoka. Uri Imana igira neza kandi waduhaye ijambo ryawe kugira ngo ritubere itara ritumurikira muri runo rugendo. Urakoze rero kuvyumvise kandi ko wemeye kubidukorera. Icubahiro n'ishimwe bibi vyawe nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen amen. Reka turabe ingene amavuta atemba ku murongozi ari yatemba no ku bandi. Amavuta ari ku murongozi atemba ku barongoye bose. Haleluya. Iyo umurongozi ari gisuma narabivuze, abandi bose bariba. Iyo ari umubeshi barabesha, iyo ari umusambanyi usanga ubusambanyi aho hantu bwiganje. Iyo ari abantu basenga, ari umurongozi asenga, n'abandi bose babanye amasengesho barayakunda. Kubera iki? Kubera niyo ndera batoza. Rero umurongozi indera afise niyo atoza nabiwe. Haleluya. Reka turabe muri Nehemiya igice c'9, turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 3. Kwigenekerezo rya 24 ryo muri uko kwezi Abisirayeli barakorana barisonzesha bambaye amagunira birengeje umukungugu ku mutwe. Ab'uruvyaro rwa Isirayeli bitandukanya n'abanyamahanga bose, barahagarara batura ibyaha byabo n'ibicumuro bya basekuruza. Barahagarara aho bari bamara igihe cya 4 c'umurango basoma igitabo cy'ibyagezwe by'Uhoraho Imana yabo. Ikindi gice cya 4 nyene bakimara batura ibyaha byabo basenga Uhoraho Imana yabo. Amen. Twarabonye yuko igicaniro cari cyarazimye muri Isirayeli, cari cyarazimye, ntibari bagisenga. Abaririmbyi bari baragiye, hari hameze nabi. Abarewi barataye, bandi barahunze, bandi n'abari bahari bari bacitse intege. Urusengero rwari rwarabomotse, amarembo yarabomotse, igisagara kimeze nabi. Donc kwereke nta burongozi bwari bukihari. Ariko haje umurongozi mwiza, haje umurongozi mwiza agarukana urutonde. Haleluya. Agarukana icubahiro c'Imana muri Isirayeli. Murumvise ko ngo bagize iki? Ngo baragiye barihana. Haleluya. Kuko bari barivanze barongora abanyamahanga, bakira imico yindi, gusenga barabivamo, baba abanyabyaha mutupu. Ariko haje umurongozi mwiza agarukana urutonde. Haleluya. Umurongozi mwiza agarukana urutonde. Haleluya. Ashiraho urutonde ngendegwako kandi agashiraho kubaha amategeko. Haleluya. Umviriza ikindi baciye bakora bagize ngo baciye bazana ibitabo. Haleluya. Batangura kwibutsa amateka, batangura kwibutsa ic'Imana yabavuze ko. Haleluya. Usomye ngaha ku murongo urumva ko bihanye ku murongo wa 2 bavuga ngo ab'uruvyaro rwa Isirayeli bitandukanya n'abanyamahanga. Umviriza uri umurongozi ukifatanya n'abantu ataco bamaze nibo banyamahanga, ukifatanya n'abantu b'imburakimazi ubimburakimazi. Imana idutabare. Nigeze kumva umuperezida wo muri Singapore ngo bamaze kuronka independence, ngo yaciye bumva abazungu baciye babatata kintu kimwe baberetse babasigaho batazi ngene bakora ibintu. Aravuga ati none je ndabigenza gute? Ngo akaba yarigeze ngo yariganye na Nkuruma
ngo hanyuma aravuga ati kubera yaronse independence imbere yacu reka ngene ndamurabe ndamubaze ico nosho nyene bariko barabikora dufatanye ubwenge hama turabe ngene dushobora guteza imbere ibihugu byacu. Ngo araza hama mubaza ati wewe uri kubikora gute? Urazi ibintu ngo yamubwiye, yamubariye ko we yagiye kubapfumu kugira ngo ubutegetsi bwiwe amuhe ibiheko byo kubukomeza. Haleluya. Amubwira n'ingene ariko ariyubakira ampire kugira ngo ntihagire uzomunyiganyiza ku butegetsi. Urumva undi aravuga ati iryo niryo yerekwa afise, ariko ngo acaragenda yakoze iki? Ngo yaciye agenda aravuga ati jewe ikintu ngira nkora ubu sinofata ivyo vyiwe, ati reka ngene mfate nubaka amashure ngira ku musozi wose. Yubaka amashure abantu bose bagira ubwenge abashiramwo ubumenyi. Urumva nico gituma n'igihugu cyiwe cyateye imbere kuko yari afise iyerekwa. Arabona ko iryo yerekwa ryuya mubwiye abona ni ritoyi, iyerekwa rirabawe. Umuntu afise iyereka rirabawe ntibikunda. Urumva si umurongozi mwiza, ariko umurongozi agira iyerekwa rinini, agira iyerekwa rishika kure riteza imbere abantu. Haleluya. Ngo urumva rero abaye ngo uruvyaro rwaciye rugira iki? Rwaciye gwitandukanye n'abanyamahanga, abantu babashubije inyuma, abantu batumye igicaniro c'Imana kizima mu mitima yabo, babigiza kure. Ngo bigiza kure abanyamahanga bose, bahagarara batura ivyaha vyabo n'ibicumuro by'abasekuruza, barihana. Baciye bibona kuko haje umurongozi afise yerekwa abereka ingene batakaje, abereka ingene bazimiye. Haleluya. Abanza bashiramwe indangagaciro zikomeye, baritandukanya. Haleluya. Urumva ibyo abantu bakora ibintu bibi, abantu bikunda, nta ndangagaciro baba bafise, ntazo baba bafise, ariko Nehemiya abashiramwe amavaleur bituma bagira umwete wo kwihana, bitandukanye n'ibyaha bagendeye, mwitandukanye n'abanyamahanga. Haleluya. Kubera iki? Kubera umurongozi mwiza. Umviriza ngo barahagarara aho bari, bamara igice cya 4 cy'umurango basoma igitabo cy'ibyagezwe by'Uhoraho. Urumva Imana yabo. Urumva atangura kubigisha. Ninge ndababwire umurongozi adakunda kwiga niyo kwigisha abandi. Umurongozi atubaha amategeko niyo yubahisha abandi. Umurongozi akwiye kuba umuntu agira iki? Yubaha amategeko, aba umurongozi afise yerekwa kandi agashaka kurishira no mu bandi. Urabona none wewe uri umurongozi utubaha amategeko, none wewe wibaza ko yoyubahisha abandi gute? Nta gaciro. Ikintu kitari muri wewe ntigishobora kugira impact, ntigishobora guhindura. Ariko ikintu kiri mu mutima wawe, ikintu utwaye inda wumva kidudubiza muri wewe, biroroshe kugitransmeta abantu kuko ni Imana ikigishigikira. Ariko ikintu uvuga ku muntu wakitari mu mutima, burya ninge ndababwire, narabonye mu bintu vyose bibaho ikintu gihindura umuntu. Umuntu ntahindurwa n'amajambo, umuntu ahindurwa n'umutima uherekeje iryo jambo. Haleluya. Ufise umutima wo guhindura, ufise umutima wo guteza imbere abandi, nukuri bigira ikimazi kinini. Ariko igihe ari inyungu urondera ntaho bigera, kuko hariho n'abandi baba kurusha kubona. Haleluya. Urumva ngo ababwira amategeko ngo y'Imana yabo. Ninge ngaha aye ku gice ngo Uhoraho Imana yabo, ngo ikindi gice cya 4 nyene bakimara batura ivyaha vyabo basenga Uhoraho Imana yabo. Haleluya. Ababwira amategeko y'Imana, ivy'Imana ibasaba, abanza kubibasubiriramo, abibutsa amasezerano Imana yasezeranije basogokuruza babo, barabibasomera. Hanyuma rero ati rero umuntu wese yibonye yitahuye reka twihana. Haleluya. Umuntu wese akogwa ku mutima arihana, bihana n'ivyaha byakozwe n'abasekuruza babo, hama bagira iki? Bagarukana icubahiro c'Imana muri Israeli. Nguyu umurongozi mwiza ashobora kuzana impact, igirira inyungu igihugu, igirira inyungu community. Nguyu umuntu Imana iri kwirarondera, nguyu umuntu Imana ishaka. Urumva umuco uri kurakora cyose no mu rugo rwawe, nkunda kubivuga, utarazana icubahiro c'Imana mu rugo rwawe,
biragoye ko ibyawe bigenda neza, biragoye gutera imbere, biragoye ko abana bakubaha, biragoye ko abana bagera kure, ariko niwagarukana icubahiro c'Imana mu buzima bwawe, mu rugo rwawe, mu ishengero urimwo, mu gihugu, aho uri hose mu kazi ukora, haleluya, utarumva kuri umuntu ashaka impinduka y'abandi, Imana ntizobana nawe kandi ntaco uzomara, haleluya. Ariko ugira ikimazi, muze murabe abantu bose bazanye impinduka, n'abantu batikunda, n'abantu barondera inyungu z'abandi, n'abantu bafise umutima wagutse kwigwamwo abandi, haleluya. Abo ni Imana ihagararana nabo, kandi Imana iriko irabarondera muri iki gihe, iriko irabarondera mu mpande zose, iriko irarondera abantu bahagarara mu kirengero, bahagarara bagashira ibintu ku rutonde, haleluya. Kandi abo bantu basha bagira iherezo ryiza, ariko ingunge ziheza nabi. Abantu b'ingunge baheza nabi, ariko abantu bakunda abandi, abantu barondera inyungu z'abandi baheza neza. Rero Imana yo mwijuru ibampezagirira, ndizera ko ari cyo uriko urakuramo, nanje hari ico ndiko ndakira. Rero mugira umunsi mwiza. Mana data rugira byose uri mwijuru, uri Imana nkuru, uri Imana iteye ubwoba, uri Imana idukunda, uri Imana ituronderera ibyiza uko bukeye nuko bwije. Nta na rimwe ijambo ryawe ryoza ngo rizira ubusa, ariko iyo rije riba rije guhana, riba rije gurera, riba rije gutoza indero nziza. Nyemerera iri jambo rigira icyo rihindiye mu mitima y'abaryakira bose. Mana uryagure wewe, mpemu yera, urashoboye, je ntacyo nshoboye urabizi, ndi umunyantege nke, mvuga make ariko kuvuga byinshi mu mitima y'abantu. Rero uryagure kugira ngo ribigirire ikimazi, iyi sosiyete yacu tubamo ihinduke, iyi si yacu tubamo tuyihindure, kuko nta bandi kuyihindura, warayiduhaye ngo tuyiganze, kandi amahoro, umugisha ni twebwe Mwami Imana dukwiye kubizana. None ndagushimiye ko byumvise kandi ko wemeye kubikora. Icubahiro n'ishimwe bibi vyawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye ko byumvise, mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.